abantu bose bazi ko tumaze guhura bakandamutsa ayinoki kuzina bamenye ko ijoro ry'iwawe. Aha, permission mwayi. Oya c'est vrai. Ibiranda bivuze ukuri kuhoraho. Imana yumva ijuru ni kwabo. None mu maboko yiwawe hari tiki. None gasha Imana yaravuze. Sivyo. Wowe nimba no warankoze mu ntoki gutya. Jewe witeka ari nkahlene aro mfise ishusho y'Imana. Warankoze mu minwe gutya. Ijuru ni kwawe. Ni gwawe vrema. Nibaze naguhagarika ati waciye hati naramukije hati. Umva n'abariko baravyumviriza ejo nibakubona bazokuramutse. Ndakuramukije ko tujya mu ijuru ega nanje simfa kuramutsa bo mbonye. Ega haba harimwe amadayimoni. Hari abantu bagenda bafite amadayimoni mwibarabara. No, umva none amadayimoni nani yaramutse. No yaramutsa ariko. Kugira gusa ahubwo ucukemeye ukavuga ati ukabanza kwanza kwamukira ngo amadayimoni hamuramutsa. Akaca yiruka agaca. Kuko hari abantu muhura ari mu iyo dayimoni yo kugira iki yandiye yo gutukana gwe. Hello guys, mumeze neza so ni link Arlen alu comme d'habitude de mission série kwa minyo msumeno maso inyana. So guys, ndabakunda cyane ndabakumbuye no misi ngoma ndabasho mumenye ko rero nagarutse. Sivyo ibintu zo gusubira gupotera no nibirimwo. Okay? Tugende turi ku murongo kororotse. Rero mwino misi jewe arsane harajeritron umurundikazi akuje ama condition ari mu bakobwa batanu bambere havuye jewe na bafise ingiti. Okay? Niyo mpamvu jewe nkunda abantu bafise ibisusu. Litron turamukora mu kije cyane. Ndabaramukije nanje cyane ndabona ahantu kungenda hakunda naho nyene hankunze. Hagukunze vraiment. En plus de ça hari agakrima les amis. Karatesa. Nongera mbwira abantu bafise abasheri bakiryamye no kuri felicitation. Murahiriwe. Ariko rero oya mukomvuga kwanza nzaramutsa bari abakunzi bari kahlene aruca mbanda. Okay guys, ndabaramukije ndabakunda cyane nkuko comme d'habitude ni hahandi nyene nagarutse kwa link alu ni hondi numva dusigaye sinzi ko ari santima bya cyane dusigaye dukundana birenze gusa ni muto nzotuvuge turakundana nyene turakundana bien sûr ego hama ikindi naco nako ndavuga ati agakrima gahari jewe naravye agakrima gahari camvuga ati aha ni habuze abantu baryamye bashika nk'ijana cyaye barenga barahari sivyo ni benshi kuki ikrima ntisanzwe hariho n'abasivye kushuri hariho n'abatorotse kushuri bavuga ko bagwaye mugabo baje kuryama kugira rero mbaza baje kuryama kugira bicarire uki bicarire umuntu atakindi kintu kibatwaye atari ubumbeya urusaku toujours namamvuga gabanya urusaku bagabanya amajambo baguze ibikorwa ugasanga nk'umuntu arashobora gufata nk'isaha amasaha 2 ariko aravuga umuntu yamwicariye ubuzima bwiwe bwose uburibwo n'ubutari bwo bwose ariko arabuvuga na montage agashirako cy'amajambo kugira gusa ucafuze umuntu kandi uko atari biza mufise ikibazo nyabagi Jesi nibaza sinzi kuri shaheste je nk'ikibazo mpora niyumvira kenshi uzurirabe no ku makomantere nta muntu yokora ikintu cyiza canke akora ikintu kiko kiramuteza imbere abura abamusubiza inyuma voilà
kandi abamusubiza inyuma cyangwa bamubwira amajambo mabi nibo bitanganiza imbere. Mbe ajya amajambo mabi mu mitanganiza imbere mo yashira mu bikorwa basi mugakora ivyo bindi bimwe mushaka ko bisumba ivy'abandi aho bagejeje. Dufatire akarorero kuri jeyo. Wewe utivuze yuko nkora aya ma video sivyo ukugenda bikora wewe uko wewe umva yuko no bikora kuri kuteje kuri réseaux sociaux ukabikora wewe ukuvyumva aje kuri terrain tumubone ukaje kuri terrain kira muntu akora ico umutima wiwe ushatse nshaka nzobatuka nshaka nzobaririmbira nshaka nzobatambira nshaka nzobazonzira ibisusu nshaka nzogira rani ikintu cyose nubwo umutima wanje ushatse nibyo ega mugaho abantu badatahura wowe ufise vibe muri ibi bintu bya réseaux sociaux nawe ufise vibe mu bindi ashobora kuba akora byihishije bitamenyekana rero twebwe mu gihe tuko turakora ibintu nk'ibi ni kuba ko twavuga ati dukora ibyo tubyazamwo umusaruro eske wowe uri kuravuga ry'amajambo ntagenda n'umuyaga urandika ugafata amamega yiwawe ugashiramwo amamega hamukagenda no muri commentaire ukavuga ati biki wamenya ko nabijya wandika nta muntu abiha ntuzeya ubushobozi nta gaciro tubiha kubera iki bamye bavuga ege y'abantu kubera ko iciza no kuba tudafise igihugu c'abaragi dufite imvuzi isi ico ifite imvuzi vraiment kuko ya murabarage ntitunavyumva n'ibyo muvuga nta na gato kubera umuntu wese afise ukungene abayeho umuntu wese afise uburyo aronderamwo umuntu wese afise ukungene yipanze yego vraiment rero wowe uvuze ko nzoba nkuko wowe ubayeho nikibaho nikizokunda kubera no mu karorero ugishizeyo ntikibaho cenga tungana ubuzima urashaka kuba wo kwicara wibaze yuko je no ryo kuriye ntigikunda yuko ndiye ntigikunda no nikibaho cengo nkorere kuri guzi wawe icushaka nze ndambara uko ushaka nze kandi yo defore abarundi barayifise nikibaho ntibaruguruka mu mutwe ntibarabaho kubaho bo nkabo voilà kubera ko wowe nkawewe nta muntu azoza nkawe ego niwagenda hazoza ubundi mugana azogerageza gukora nk'ibyo ntazokora ibisa nk'iby'iwawe umuntu wese afise rero ukungene ateye n'ukungene Imana yamuremye icyo rero cyo kitwica dushaka twese tumere nk'uko abandi bavyishimiye voilà bavyishimiye que ni zero baho nk'uko wewe ubishaka jewe ubuzima nshaka kubamwo les amis ndabibasubiriremo nubwo kubaho ukunyene mbayeho ukunyene ngume ndi sage ngume ndi wa mukobwa ari propre mu tuntu twose ngume mfise bla 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 ngume nivugira kuri kamera yiwanje naguze amafaranga atarumwe nterereye okay kuri micro yiwanje ivyo birandyohera ndashaka kubabaza akantu kamwe tu sivyo bakubwira ngo wopfumu ako wopfata mugano usize wopfumu usiga kubera ko bazokwibukirako voilà niyo mpamvu zamba abantu ngo abantu bagiye guhamba bapfuye ngo barabakaravye mugabo bamaze kugushikana ari yanye kumanda nusubiraho umusezero ngo umubwire ati Imana nje kukuramutsa kandi twarabajama biherana hirya nyene me hari ikintu wasize kizoguma kivuga urazi ko turi ngaha twebwe hari abantu benshi dushobora kuba tuko turavuga nk'ibi ugasanga nivyo yariko ariyumvira n'amasirasi yarafise biramuvuyemo ugasanga litro nahugura koze namba hariho umuntu wa mbere aruhura abantu jewe ishoro ndagishigikiye kuko maze kumva intahe nyinshi ati alu nimba hari ikintu cambere kinduhura ni video zawe mvuye ku kazi mfite stress umugore yanteye stress umugabo yanteye stress muhira je barako urumva ari umujene ngo muhira barako barantuka ngo canira bira video zawe navyo bintu cyo ndavyibagira urumva ca yumva umenga araruhutse imagine nk'aba bantu rero ufashije hakacaza umuntu from nowhere akubwiye aravuza ibintu bitumvikana bitanatahura eske aba yumva mu mutwe we gipanze nibis mana yani n'ubungira ndabibasubiriremo les amis reka kira muntu wese akora ico umutima wiwe umubwiye okay hari itegeko none umuntu aba yarenze nta tegeko umuntu aba yarenze nibaze yuko je ntarenga
bavuga gute akarimbi ntarenga imirambi cane hariho ahantu jewe ngeza ariko hari ahandi hantu rongira nduge subire nduge ikindi naco ngira Gasopo abagore usanga bakuriye mu masite ko wanaongea bafise bush please mucunge iminwa yanyu ega twari tubabujije kuvuga voilà nitubabujije kuvuga ibikenewe voilà uvuga mu ibintu bidakenewe hari abantu bandika n'abakomantere ugasanga hariyo caption komantere yakwinjirije kubera abakomantere ariko ibintu byose tubikora muri vide ntituramenya agaciro kayo mamega tugura ntituramenya agaciro k'ibi bintu byose dukora reka basi jewe ndabagire kuntu nze ndabacira ku mayange sivyo basi ndababwire akantu gatoyi gusa eske impamvu wowe ugura amayinite urazi impamvu ugura amamega batubwira ko kantu ngira ndakubwire rero ako kantu impamvu wewe y'ukwezi impamvu uyigura premièrement ushaka kuyaga n'abagenzi bawe udakoresheje amayinite yego ica kabiri ushaka uzuraja kuri Facebook TikTok YouTube Instagram basi aho hose uzi yuko haca utu video canke utuntu dutwenze uraba n'amakuru agezweho kugira ngo urabe amakuru agezweho ugabanye stress kwinshi butwenza ico kintu nico cambere gituma ugura amamega ukumva yuko ubuze amamega wafumubura ifu ya kawunga munsi mugahoresa amamega ico kintu kandi ndazi ko gishikira abantu benshi kandi urabona urazi nk'ubu bavuga ati ivyo vy'amamega babibloke ati ko n'abatotunga amatelefone ari abantu boyinga none bo bayitungiye baca bazita none benshi bavuga jewe urazi nk'abantu basanga inbox ari uranteramisha ari kudaherutse gukora mwiyo misi vraiment nafatiriwe ari kudaherutse gukora ari ndakumbuye ama video yawe duhe bishasha uduhe show gusa rero nababere exagera gukomanta si bibi ariko rero muze muraba n'amajambo mu kenewe lizami uraraba rega n'umuntu abivuze ego vraiment rero ukacira babandi babivuze niba abana baguma baryamye niba abana ntaco banezwe niba abana ntaco baha amaboko ukacusanga mugabo aho nyene listen gatoyi urazi yuko abantu banatumunwa cyane ari abantu bubazi gose yo kandi rero nivyo ukacuraba n'umuntu abivuze umuravye wenyene utona bimuha ugasanga no mupapa ugasanga no mumama umunwa gusa akakure akagira nire mantanya yo akagira mantanya rimwe riteye n'ubwoba je mpora niyumvira hokora nka komante yo kuri video yiwanje shanke ku ifoto yiwanje nk'umuntu w'umupapa no banzi nkavuga ati uyiri papa naka canke ni mama naka ndica ndamusarisha ndica ndambwiye ati mwana wa mama ufise nyoka atanderagira ufise se atanderagira nje nzoza ndabasarisha kuko mwebwe uretse bana baherega ega je narababwiye umuntu wese azi yuko atari po kunshigikira adashoboye kunshigikira nifatira akayira andeke akite vraiment agende kuko nakuza nta gahato karimwo nivyo sinaguhadikirije kugira uze kunkurikirana ariko reka kunshi intege je sinshika intege oya never give up ntabibaho oya umuntu ushobora ugasa okay Richard wewe ukiririmba ntabantu baguca intege ko beshi kandi rero ikibabaje bajya ba hafi abo hafi yawe rero ngira n'Imana bajya abantu ba hafi yanje ahubwo nibo banshigikiye nico cita barese saba nyuma babandi batagira ico bakora batagira babagore birgo barateka batagira omwe badandaza injigu basi kubarabara baronka ico bateramira ko bareka kunteramirako we ibaze ujya wowe nuko ubona abashoboye no kwandika commentaire hari abafise zo za Android nini yamwe ugasanga ni kibazo babibaza twari ntidufise amajambo twavuga voilà ntidufise ibyo twobavuga ariko curaba rero umuntu kwanza ari karana komanta kuri video yiwawe ujya nyene ugasanga
ega bo babikora ngo bihereye ngaha nani bazi iti iyi sirikija he voilà hazogera ka usanga twe ikintu nta kintu roco nanyohera kuri rezo social gikorera voilà nta kintu roco nanyohera usanze nk'umwana wiwe tunakorana cyangwa ugasanga ni we sire queen ya mbere cyangwa ugasanga niyo ni ico gihungu kigenda nabashugama mihiyo ca mbere kijya amafaranga y'abandi mugukaza kutumunwa ku bantu ntuzi ubuzima bwabo ntuzi uko babayeho ntutugaburira ntugira iki wowe ucungana no kumugabo akora isigirasyo umugabo nawe ucungana no kumugara ashize ku meza hamugafungura muga bagarushirizaho kuvuga amajambo menshi gabanya bushe rezame ahubwo ni barabi barondera ibintu sabagabo sabagore sabajene bose muri rusangi gabanya umunwa mupunguze insaku umuntu wese afise ukugana bayeho kandi kujya kuntu bavuga ati ngo mukino gumwe yose ari ijana no kubera iki no mu buzima bwiwe umuntu atokwigumana ndagukeneye akaba ariho ndakurondera mugabo we ntuze kunjija nimba tunaganira tuganira ibyungu apana tuce tuganira ucumbwira ngo shango bijya bintu watanguye bijya urazije nk'abantu bamvuyeho abarundi marango batantine marango batondo bakaza ngo aru nguri inka bijya bintu ukora si byiza kwa he na nk'abanonda na gasorori iwawe uzunyime ego nkabanza gutora irasiyo ukwezi guheze nimba uri tantine nimba uri tonto uzonyime kubera video nkora zirambeshejeho zirantunze birandeze birantunze birandihira inzu kila bezo yose wumva jewe nkenera biramfasha none basi bo baba bashaka ko umuntu yokora akazi nyabaye okay basi nimundondera aho kazi hama murabe iyo biherera sivyo mukanone hari amabara atabera iki hari amabara atabera imbwa niko babivuga hariho amabara atabera imbwa jewe nataye iwanje ikimbere mu française okay simbere we ego ntawo bitobera kwicara muri biro ngo nguri kuragongwa hari amahera ngo muri banke ko biro nanje ndayicaramwo abavyigiye bicaranye amadiplome kandi bicaye muri amadiplome muhira nawe ariko ngahanye tubayeho gukreya ubuzima twese ntituzoherera muri leta les amis twese ntituzoherera muri leta ni mu mutwe nimba rero nawe uri kurarera ati mwana iga uzacironka akazi uri kuramubesha nta kazi azoronka akazikore azokreya wenyene mugururize saro azosokoze canke umugururize alimentation azodandaze azocaja mu buyenzi mu buyenzi azokora mu mekanisi yari umuhungu mbona nawe ko gasigara mu mekanisi canke umumutahe adandaze ikindi kintu gusa rero ikintu ndababwiye nuko ibintu byose nimba hariho abahejeje amashuri abasiga makeup ni benshi abajene bose baje mu byo ikintu cyose ujya mu genzi wakora voilà apostinga amakotexe bapostinga ibiki bapostinga impuzu z'amagaze ugasanga nize karapostinga sigwiwe ico no hanura ku bantu b'abajene twige gukreya voilà kubera ko hari ahantu ushobora guca nko kwibarabara ugasanga hari nk'amabotike nka 10 winjira muri irya botike ibyo usanga muri irya nibyo biri ugasanga ni nk'abantu nka 10 bateretse itomati bose none umwana ashobora muntu ngafise ngo umukira wiwe suko tufise ibintu byinshi tushobora kurishira kuri Burundi tutazotera imbere nimba ujya yanze tomati je kana ndirenga n'intore nimba ujya agize iki reka nanje nandama ku buryo uza umwe ashobora kuvuga ati umwe wese ujyararonka kandi imisi yose ko nazokama njya ishugusa nzojya nirenga mugabo nazokama ngirenga nzojya nibiraye nshanje ngibijumbo nshanje ngigitoki nshanje twese tugira ibisa mara akabotike karimo imbombo ibitumbura ibizuguti hariya imbombo byose ibati les amis birasa mugabo ntituzi gukreya ega oya kwigana umuntu si bibi mugapfu murusha basi kuri bijya byiyumviro byiwe ushiremwa akandi none ko ariko usanga n'indirimbo ya remix kenshi iza iryoshe gusumba original voilà
urakoze rero irifoko nimba umuntu akreye ikintu ukaba yakuribaza ku kindi ukaraba kundi ico yakoze ariko sumbirizaho nimba hari ibintu wewe atarashiramwe nawe shiraho ibindi kugira ngo babone ko hari akantu kandi kaje rero nari nshaka kubwira abantu bafise bush jewe basi nuko ndayivyazamwe umusaruro mama nkuko muvyita oya namakosa kujija umuntu kuko icambere wese wamuremye birenze siwe wamuremye siwuzi kungena bayeho punguza bush ndabasubiriyemo oya erega gusa ico namaze kubona uwanzo sarisha he alu ntazobura ikintu namaze kubona wishake witonde gute bacavuga ngo ujya muntu ari yorobeka usare ngujya we yarananiranye ukora ibiki utegerezwa kuronka abantu bose nta muntu numwe erega n'Imana hari n'abavuga nuko Imana katari na nziza kandi tuzi kabaho ibaze kujija nk'ikintu umuntu yakubeshejeho yatumye ubaho yagize ivyo navyo twomenya muri n'umutima muri n'ubwenge gusa abantu kwere n'Imana yari icujije cyane impamvu yabarenze jiyo nza kubimana ugayeka nihore reka tubigeze kubera nari nshatse kubwira abantu bafise bush vraiment punguza mwongere mupunguze muvuge ibibaraba muvuge ibikenewe ubuzima bw'abandi surtout kubwiwanje ona hari ukungene bagutera basi bagira nka commentaire sivyo agashaka kuvuga ati ego ibintu byawe byagenze neza atariko hari akantu gwakosa twabonye ukunuko kuko nta aba perfect misi yose bora ukapa umuntu asora ahantu nakoshe mugapana kuja kugira ko 0 siri 0 byose ega no gusa umuntu arabukorera ko nukuri kw'Imana kandi ikindi naco nta mwuga n'umudakiza kiretse ngo jewe rero uyu ngukuroga kandi twese ntuzite uramfasha twahamagariwe ibintu bitandukanye dufise ukungene dukora dutandukanye ukungene tubayeho dutandukanye erega bumvise ngo hakwisi ngo twazanywe n'imigambi y'Imana imigambi y'Imana ica mu bintu byinshi jewe niyi Imana yaraprecize iyo migambi yose higeze precise imigambi y'Imana jewe ndiko ni ubutumwa naje gutanga nubu nivyo nama mvuga je ndiko nkorera Imana none urakora kandi neza abantu benshi tumaze guhura bakambwira ngo urafise impano kwe eka jewe ndafise impano nyene ndayifise kuko ndayikoresha kandi ni ciza kubera umaze kwitora ahantu uri ntubu kiri mu kajagari abakiri mu kajagari bandi bakivuga guwa musi nawe yamaze gutahura we ntazosubira kuvuga fo voilà nimwe ahubwo mwebwe mukivuga mugifise ubwo muregetereza ntimuritora je naratoye Imana ico yantumye kuyinosi nikije wicanaje gukora kubaha vibe kugabanya stress abantu bamwe baba bayinze rero baza nkatwe gatwopfa vuba abatwenga bose namba hariho nikingira Imana yankubitiye krende si mwana wanje uzoramba kandi nzoramba frame nibyo ega urumva abantu tuzohasho ni benshi rero mugihe bakiza kuraba izo show nzohasho abajene bari mu runganywe rwanje ndiko masho abana bariko baravuka timagine n'umwana wa 5 asigaye yabwira mama ntiza telefone ndabe alu umva ngene masho abantu n'umwana akumva yuko yoba haraho n'abavyeyi bifuza bakavuga ati Mana ndasavye umwana wanje azogira umutima ukomeye nk'uwa Aru Karyosha cyane ko kubera iki natumwe n'Imana Yesu Kristo si blage nituko turafite oya nibyo ndema gutahura sapusa vorimira kwiyenda gutahura natumwe n'Imana kuko kuba turi ngaha anye iyi ni plan Imana yabiteguye ega ibitwa naho twavuga ati turabanije turabaye pause bizobandanya bisirikira ega nene ko umugambi w'Imana atari umugambi w'uwanje niyo mpamvu ikintu cyose nkora ari gicamu Imana kubera iki yanciriye inzira kera
atandi icyatsi na kimwe kiri mu nzira y'iwanje cyane rwose niyo mpamvu rero hajya rero unanyivanze nkavuga ati power in the name of Jesus uzozima yo hajya mba natuye reka nanjye rezana Asha mwumvise abimirije kuzima ni nk'abantu bamwe baransabye pardon oya bamwe baransabye pardon sawa bareke baransabye pardon barambwira ati Linka oya none hari ibintu bitanguye no kugorana kwako ndavuga ati dusenge tubihe Imana ndasabira n'Imana imbabazi abantu bamwe rero n'umukozi w'Imana eritrone abantu bibaza ngo je natumwe n'Imana rezame jewe sinaje kugira ngo nsome Bibiliya ngo muntahure rega abantu nibumvira muri Bibiliya gusa urana ayo majambo nyene jewe mvuga niho bumvira kweli kubera ko ega nakijya gitabo hari abatakizi abatakizi ko hari n'umuntu ashobora kuvuga ati none we nimba wizera ico nanje nizera ibindi voilà byose biratahuritse jewe toujours Imana yampaye impano yo kuza kubahasho vibe kabisa vibe namwe satani kaguma ibosha ngo tuka ujya mukozi w'Imana ego umukozi bw'Imana buri kwinshi buratandukanye genda umukozi w'Imana ku gatwe kiwanje erega urabona kuko natumwe n'Imana mwe namwe satani devil igukaguma batuma iri kugikogwa uri kiraboshe yo kandi rega umuriro muzojamo rezami kubera Uwiteka Linka Arlene alu tazohera erega abantu bari ntibaratahura ntibazi ivyo barimo wewe umva bashaka umuntu nimba ngo yitwa ko ari umukozi w'Imana cyangwa umuntu w'umukozi w'Imana makafate Bibiliya canke amere nka ba Salomo oya muga aya ntamera nka bariya ko bariya none baraba politicien none ibatse kuba uri umukozi w'Imana ukaba uri no muri politike kandi ukaba uri umucamanza none twebwe kuba uri umukozi w'Imana ukaba uri umuganga abaganga murazi ibintu mara hari abavyaza hari abagiriki umva ko babona ibintu byinshi abaganga mugabo rero akaba ari mukozi w'Imana ndababwira ikintu kimwe abanyafrika barihaye akarimbi voilà bazi yuko niba ari umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana gusa yambare birebire yambare ipantaro birekuye ntiyambara skin okay nimba ari iki ntasige vernis ntiyambara charvière ntiyambara ibidede ntiyambara gashanete ntasige makeup Imana nejo bundi no muri Bibiliya biranditse umukobwa ubwiza bwiwe n'umushatsi urumva ugiye umwesha ugipara ndababwira ikintu kimwe Imana nimba yaguhaye umushatsi ikaguha inzara zikomera zitaguma zicika zisige vernis turetse urumva kwepiya ingohe ni nk'umushatsi sivyo zirakura ingohe zirakura sivyo hari ikintu na kimwe nsiga kandi ivyo ibintu nk'ivyo none ivyo Imana ibikenewe kweli voilà ntabwo ibikenewe ubwiza bwo ngaho kwisi tuko turarondera ntabwo ibikenewe kugira ngo tuvuge erega n'Imana iravuga ati kugira ngo uvuge ijambo ryanje canke umpamagare nze tuyage uritegura uba wateguye umubiri wawe ugasa neza ngende ndayihamagare gashahu ntangure kuyikorera ivyo yantumye nsa nabi nico kunda rero bacaza kuvuga ngo yagira twiba amafaranga azotwiba ibigira 10 atutwara amashikanwa hariho nabatanguye kuvuga ngo alu ngo busiga nga karabero nuko babonye yuko umubiri wanje ntari nawe usize byose birashoboka ngo busiga karabero bugira iki boy hari igihe kaba kavuyeko ntakagendanye nkaca ndavyihoza sivyo ariko ngira ndabwira ikuri ndi mu bakobwa ba mbere basa neza biyitaho okay nimuzamwe ritwara igishukuri nivyo gorana bakobwa ba mbere umuntu wenyene rega niwe yisazisha utitayeho urasaza nambara uko nshatse shaka nja muri sara shaka nkabireka kandi abari ku bugombe bwiwanje ntategeko ry'umuntu numwe ribariri none hari ukurihira egice nyene cyo ariko turanka voilà wowe nimba ushaka ko ngenda nkuko nkeneye eske bezwe nkeneye uzozimpa wewe uzozimpa
uzozina ntawe ntatukanye nawe ntawe narenganije nkore ibyo wanje nkanje iby'umutima wanje ushaka none kuda basi okay bifate basi katabari urusaku ndiko ndavuga ubifate nk'akazi kanje ati aru afisa akazi akanaka ugabanye bra 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 kubera burya hajya akazi kose umuntu wese afise ifunge na gakora bararengeje kandi akazi kose gafise amategeko yako murarengeje ndavuze rero ubu rero ngira ndanababwire mvuge nature hama candangize ndaza ati power in the name of Jesus murahinduka mwino mwiza barahinduka abantu bose bareke kuvuga bakora voilà aho kwe Imana igiye kubazibisha ku kanwa kanyu abantu bavuga ibidakenewe twereka ivyo bikorwa byawe uzovuga ati respect mugo ukazotuvugira muri vide uzokwama muri vide nimba uri kuravuga uwandika amakomantere muga ukora nukuri Imana igucira inzira utari imbere muga ataciri kurakora aje ku kwezi ko kukanahera tani incuro z'ukora uzokwama wicaye uzokwama wicaye Imana ikunda umuntu avuga muga agakora kora udakora ntakajye okay akantu kamwe kwisi ukungane twese tubayeho dufise impano zitandukanye kandi muri iyo mpano yose hari umuntu ufasha hari umuntu agukeneye muri iyo mpano yiwawe rero nawe ni wicara hari abantu benshi uzoba wicaritse kubera ikibarindiriye wewe uhaguruke kubera ku mugongo yiwawe hari abantu benshi benshi gose gerageza witora aho uri kuko umuntu wese nko ngatwe turi mu kazi nawe akaturimo n'akahe bushe gusa karaguhera murarengeje muratera gabanya twe turi ku kazi nimutwishinge Imana yadushiniye inzira yarabikoze byo hama reka ndabashimire abantu bantera intege abantu bavuga ati turagushimiye ko nawe udufasha mu video mwamye ukaturuhura mu dufite ama stress shira nanje ndakibashimiye nzobandanya ndabagabanya ama stress musicira rindi ngaha ku bwanyu kubera ko nimwebwe natumwe ko mwebwe nyene murusha naje kubaruhura abaremereye kuri kandi ndabibabwiye hama ikindi naco abantu bose bazi ko tumaze guhura bakandamutsa ayinoki kuzina bamenye ko ijoro ari ry'iwawe permission mwayi oya c'est vrai ibiro ndabivuze ukuri kuhoraho Imana yumva ijuru ni kwabo none mu maboko yiwawe hari tiki none gasha Imana yaravutse sivyo wowe nimba no warankoze mu ntoki gutya jewe witeka ni Karlene ari mfise ishusho y'Imana warankoze mu minwe gutya ijuru ni gwawe vraiment nibazana guhagarika ati waciye hati naramukije hati wumva n'abariko baravyumviriza ejo nibakubona bazokuramutse ndakuramukije ko tujya mu ijuru ega nanje simfa kuramutsa abo mbonye ega haba harimo amadayimoni hari abantu bagenda bafite amadayimoni mwibarabara wumva none amadayimoni nani wo yaramutse no yaramutsa ariko kugira gusa ahubwo ucukemeye ukavuga ati ukabanza kwanza kwamukira ngo ayo madayimoni hamuramutse akaca yiruka kuko hari abantu muhura ari mu iyo dayimoni yo kugira iki yaindiye yo gutukana gwe kibanza ukayimukura ngo hena ningene kagenda karinyofagiza urumva deja tutse umukozi w'Imana nkuyo ngo yobone ijuru atutse umwana w'Imana atutse umwana Imana yiremeye mu ishusho yayo ngo azobone ijuru ahubwo nyene n'Imana irihanga rero reka ngeze ngaho ndabakunda cyane ndabashimiye cyane bizu ciao nyese